Uyu ni wa mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana ryo mu gitondo, kandi ndizera rero ko muri benshi cyane muriko muradutega amatwi kugira ngo dushobore kuba turi hamwe muno mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni Jackson Nkeshimana muri kumwe kuri mikro, kandi uno mwanya ndizera ko uza kubera wikimazi. Urashaka kwandikira message abantu 2 3 4 5 6 10 naho bo 50, nta kibazo. Amayinite singorane, Imana yaguhaye ayo mayinite no yakoreshe kugira ngo ubwire abandi amajambo y'Imana. Reka dusome mu gitabo cya Yobu, igice cya 23 ku murongo wa 10. Yobu 23 ku murongo wa 10 havuga ati: yamara yo irazi inzira ncamo, niyamara kumvugutira nzovamo meze nk'inzahabu. Ndasubiramo: yamara yo irazi inzira ncamo, niyamara kumvugutira nzovamo meze nk'inzahabu. Vuga uti niwibwira umutima bati ngiye kuvamo meze nk'inzahabu. Bwira umutima bati ibyo ndiko ndacamo byose ngiye kubivamo meze nk'inzahabu. Urashobora kwandika message umuntu ukamubwira ati humura, ivyo uriko uracamo byose ugiye kuvamo umeze nk'inzahabu. Aya n'amajambo y'Imana yanditse mu gitabo cya Yobu. Yobu ni igitabo abantu benshi bamaze gusoma. Yobu yari umugororotsi imbere y'Imana, kandi yagororokera Imana kandi yarabona ibikorwa vyiwe vyiza, ariko umunsi uri izina imurekura mu maboko y'amageragezwa nk'uko Satani yari yamusavye, kandi byabaye bibi cyane. Yaragize ibyago byinshi cyane, yarababajwe umubiri, mbere abana biwe bose barapfa, ibyo yaratunze byose biragenda, mbere haragera n'igihe umudamu wiwe amubwira ati tukimana upfe. Ani singomba ko nuvuga inkuru hanini ndende cyane ibya Yobu, ariko rero Yobu yaraciye mu bigeragezo cyangwa mu mageragezo menshi cyane, kumbure nawe utarigera ushikamo, cyangwa urashaka kuvuga ati Jack jimaze kubona amageragezo menshi kumbure aruta aya Yobu, nta wizi. Ariko rero urashaka kuba ufise amageragezo mugabo atarashika ku rwego rwa Yobu. Yobu yarababaye, yarababajwe kugezaho n'abagenzi we, abantu yarazi ko ari abagenzi, abantu yarazi ko ari inshuti za hafi, baje baramucurira bamubwira ati yarakoze icyaha. Ibyo byose nta mana yumurekura kugwa mu ngorane nk'izo atakoze icyaha. Abo bari ba Biludadi, ba Zofari n'abandi bamubwira ati Yobu vraiment turazinanye nta kibazo, nta bibazo birebire utubwira byinshi cyane by'uko Imana n'ibindi, ariko tokubwira ko we wakoze icyaha, niwihane reka kwiremesha. Nkuko nawe bishobora kuba bishitse cyangwa bimaze gushika, cyangwa n'ivyo urimo abantu bagutahura bivanye n'amageragezo urimo, bumva cyangwa bagatahura neza cyane ko ushobora kuba warakoze icyaha, ko nta mpamvu nta gituma babona ko Imana yukurikurira mu bintu mwe n'ivyo. Hari n'igihe abandi nabo bakubwira ati cyangwa ntusenga ati je mageragezo abaye nkaya, je na mancha senga ndagira igifungo cy'iminsi 2 cyangwa 3 byose bikaba biheze. Ariko ugasanga nawe warasenze mbere, ugasanga warasenze na 40 jours iminsi 40, mugo nta kintu na kimwe cyahavuye kivamo. Wararize, waratakambye, ariko ukaba uri muri icyo gihe cyo kuvugutigwa. Yobu yarabaye mu gihe cyo kuvugutigwa, mugabo ndashima Imana ko Yobu yatahuye icarimo. Nubwo umugore we yavuze ati tukimana utumupfa, bisigura ko umudamu nawe yari amaze kurambirwa cyane. Hari gihe bamwe bavuga ati ivyo byose umudamu yari yamaze kuvuga ati kumbure yipfire basi ndondera uwundi, cyangwa n'ibindi. Mugabo je ndibaza ko kwari kugira ikigongwe n'impuhwe zinge, nabona ati uyu muntu ntagikize, none ariko aragira ibyago gusa, ariko aragorerwa kuri iyi si, kandi gupfa koko ahava apfa, natuma apfa ati uruto gusiga ngo tumara kubanza. Kumbure nivyo yiyimviriye. Ariko ngomba kuvuga hanini ko hageze ahantu umuntu yifuriza urupfu uwiwe, nuvuga ko bari bamaze kubona ko byaba kabaye atayindi nzira, nta bundi buryo, nta kindi kiboneka. Yari yaciye mageragezo akwiye.
hari igihe wowe ushobora kuba uri kuraca amageragezwa y'umubiri wonyine ugasanga ari wo kumereye nabi, ariko ibintu byawe bikabananya neza, cyangwa ugasanga ibintu byawe byabaye nabi mugabo umubiri wawe umeze neza, cyangwa ugasanga abawe nibo bagize ibibazo mugabo ibyawe n'umubiri wawe bimeze neza. Ariko Yobu yaba umubiri wiwe waragize ibyago, yaba abiwe afise baragize ibyago, no kuvuga barapfuye, abana biwe barapfuye, amasho amatungo yiwe byose biragenda biribwa, byose nta nakimwe yarasigaye agifise, yarasigaye ameze nk'umunyagihugu muto cyane asanzwe, kandi yari umupapa afise urugo, afise abana atunze, kandi afise abana biwe, afise n'ubutunzi bwinshi, afise mbere n'abakozi. Ariko ivyo byose ntibyabujije ko ageragezwa nkuko nawe kumbure ushobora kuba uriko uraca amageragezwa. Ariko rero ijambo Yobu yavuze ahanini ngaha, yavuze ati, turisubiremo, Yobu 23 ku murongo wa 10 ati, yamara yo irazi inzira ncamwo, niyamara kumvugutira nzovamo meze nk'inzahabu. Vuga uti amen. Niyamara kumvugutira nzovamo meze nk'inzahabu. Inyuma y'ivyo ugira uvemwo umeze nk'inzahabu. Uratevye kuvuga uti amen. Inyuma y'ivyo ugira uvemo umeze nk'inzahabu. Abantu benshi bagutahuye nabi, abantu benshi ntibashoboye kukumviriza, abantu benshi ntibashoboye kumva n'ico uvuga, abantu benshi ntibashoboye kumenya uriwe, abantu benshi ntibashoboye no kuraba n'ivyo wowe urimwo, no kuraba ingene usigaye wambara, n'ingene naho usigaye uba, n'ivyo usigaye urimwo, n'ingene n'imibabaro yawe. Ariko rero hari umuntu umwe akubabaye mugabo kandi asa n'uwikawushije, urukura bicamo yikawusha, avugutira mugabo kuvugutirwa kuzogira umunsi wako kuhera, nkuko Yobu yavuze ati, niyamara. Nuvuga ko yari yatahuye ati, ivyo byose ibintu ndiko ndacamo, kandi ijambo ry'Imana ntaho ritwereka ko Imana yari yamwibiye akabanga ati ivyo urukura camo uzobivamo. Ndabizi neza yaba radio vyizigiro yari maze kuboneka ico gihe Jackson akavuga ati niyamara ko kuvugutira Yobu uzovamo umeze nk'inzahabu. Hari abandi bari kuvuga ati Yobu munageze ku mfiro, iyi ngwara yonyine ingene afise ibihute n'ibiki ivyo byose ivyo bizomusiga, ivyo ntibizohera. Ariko Imana yari izi ko bizohera. Vuga uti amen. Ivyo uri kuracamwo naho ubona umenga ni byinshi, nubona umuryango ushobora gusohokeramo, ariko uri kusaba Imana ati, nyugurure base akango gato ndabe ko noca aho nyene. Kumbi Imana iko yategura urujyango runini cyane. Amen amen. Niyamara kuguvugutira, uriko uraca mu kuvugutirwa, niwamara kuvugutirwa Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe, uzova umeze nk'inzahabu. Inzahabu nta utayikunda, inzahabu irazimvye. Uvuze ubwiwe ati uzova umeze nk'inzahabu, no kuvuga ko uzova umeze nk'ikintu ciza cyane. Ndibuka umusore umwe yari yagombye kuja hanze maze arondera inzahabu kugira ngo agende ajabukane inzahabu nziza, kuko yabona ati nagenda njanye n'inzahabu nzoronka amahera menshi, mu gishingo cyo gutekera amahera ntume ntekera inzahabu. Kandi uvyumviriye ubona yari yumviriye neza, acaja ahantu aragura inzahabu, abona ko ari inzahabu nziza, maze acagenda wa muntu yayimuguriye, baca bavuga ati reka rero tugende kwipima kuri bijuteri. Baragenda barapima kuri bijuteri, basanga ni inzahabu nziza. Ariko kumbe ntiyari inzahabu nziza, yari yamubeshe, yari inzahabu mbi, niyo bijuteri yari bisuma bigenzi biwe. Munyuma amaze kwishikana muhira atashe, ataraja muri ico gihugu yagomba kujamo, ubundi amubwira ati vyose inzahabu ishobora kuba atari nziza, reka tuje kwipimisha handi. Bapima handi basanga si nziza, bice bisaba ko asubira hahandi hahandi bamupimira ha bijuteri ya mbere. Avuga ati, agiye kuvuga ati inzahabu twayipimiye ngaha, ivyo byose aba bantu bambeshe mushobora kuba muzinanye. Ashitse asanga bahinduye icapa, bashizeho alimentation, bashizeho ivyo kurya, imikate, amasardine, amaji n'ibindi. Atahazira yoye. Inzahabu ni ikintu abantu bose bakunda kandi bitaho cyane. Umuntu yumvise ati iki kintu ni inzahabu, canke bakweretse inzahabu, ndazara abantu benshi muri iki gihugu cyacu batarigira babona inzahabu n'amaso yabo. Ati niyamara kukuvugutira, niyamara kukucishaho muri uwo muriro, niyamara uzovamo umeze nk'inzahabu. Ndibuka
abanyamibembe bari 10. Usomye mu gitabo ca Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 17, uraza kubona iyo nkuru uhereye ku murongo wa 11. Abanyamibembe bari 10 batakambira Yesu, babonye Yesu ariko aragenda bamutakambira kugira ngo abakize. Yesu ntiyababwiye ati ndabakijije, kandi ntiyababwiye ati oya, kandi ntiyababwiye ati rindira. Murazi ko inyishu z'Imana ari ego canke oya canke rindira. Yesu yakoze ikintu kidasanzwe ngomba ko nawe uno munsi ushobora kugikora kugira ngo niwamara kuvugutirwa uzovemo umeze nk'inzahabu. Babwiye Yesu bati Yesu nudukize. Yesu ntiyigeze ababwira ati ndabakijije, ahubwo yababwiye ati genda muyereka abaherezi. Cyari ikintu kigoye cyane kugira ngo bave ahantu bari banyegeye kugira ngo baje ahandi abandi bantu, kuko mu migenzo ya kera y'Abisirayeli umuntu agwaye imibembe ntiyegera abandi bantu, yategeza kuba ari kure y'abandi bantu. Kandi nabo abo banyamibembe 10 mu kubwira Yesu ntibigeze bamwegera, bahagaze kure nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Bahagaze kure babwira Yesu ati nudukize. Yesu aca babwira ati nimugende muyereka abaherezi. Ndafise ijambo ngomba ko tuvugana je nawe. Aha hari ikintu Yesu yagomba ko yokora. Abaherezi bari abantu bazi amabwirizwa, bari abantu bazi bafatira cyane ku migenzo, bari abantu bafatira cyane ku mategeko cyane, ku mabwirizwa ya Mose n'ibindi. Kandi ntibizera Yesu. Murazi ko ari nabo bahavuye banamugurisha kugira ngo bamutanga kugira ngo abambwe. Ariko rero icyo ngomba kuvuga ngaha nuko nukwizera kwa banyamibembe. Abanyamibembe bakoze ikintu kidasanzwe. Nibiyumviye ati none ko tubwiye tugende tuyereka abaherezi, eske none tutarakira tugende kubiyereka tugire gute? Ubwa mbere nkuja kubiyereka tuca mu gisagara, nituaca mu gisagara bahava badufata badukubite, kuko nivya umuntu wese umunyamibembe ntiyemererwa kuja mu gisagara. Yaja kure y'abandi kandi n'ibifungurwa abiwawe babimushira hiyo. Hari igihe badashobora no kuronka ibifungurwa, kurumva gufata akarere karekare ugenda gushira ifungurwa umuntu atazopfa avuyemo ko ntibakira, yari ingwara yabandanya kubana nabo. Baca begera Yesu babwira ati Yesu nudukize. Ntibanamwegere n'ubundi, ntibanamwegere, bahagaze kure bavuga ati Yesu nudukize. Yesu yabwiye ati genda muyereka abaherezi. Ndakunda uko kwizera kwabo banyamibembe 10 bahavuye bafata ingingo yo kugenda n'amaguru, bagenda bonyene atakibazo, bumva ati ko tubwiwe rino jambo, n'ufise ijambo akaba ari nawe jambo, nta mpamvu nimwe ishobora gutuma tureka kugenda kuyereka abaherezi. Mugabo kandi ndibaza ikimviro bahavuye biyumvira bavuga ati none tugende tuyereka abaherezi, tubiyereke tubabwire ngo iki? Tubabwire ko Yesu atubwiye ngo tuze abaturabe gusa batubone? Ico ni kimwe cya kabiri. Mbega mu nzira aho tuza guhurira n'abandi bantu batagwaye imibembe ntibaza kutwicira mu nzira? Mbega abaherezi honyene nitwabegira ntibava baduhunga? Ariko bamenye ko bahuye n'umugabo arusha abandi bagabo, bamenye ko bahuye n'umwami arusha abandi bami, ababwiye ijambo kandi uko abibabwiye bakwiye kubikora uko. Nk'ako kundi Mariya yabwiye abigisha ba Yesu ati cyo ababwira mu gikore, ati bakigenda baca barakira. Mugabo kibabaje nuko muri abo bantu 10 bose umwe wenyine niwe yagarutse gushima. Ni kenshi abantu badashima murabizi, ariko ngomba kubwira ko ivyo uri kuracamwo aho nyene nubwo ubugwaye imibembe mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'ingwara, mu buryo ubucanke buriya ukaba udashobora no kwegera abandi, ariko Imana igomba kugira intambuko ya mbere nkuko abanyamibembe 10 bagize. Bagira intambuko ya mbere mu kwizera, mu gutahura kwiki ico Yesu yavuze ko gishobora kubaco, kandi si uko gishobora kubaco batahuye ko ari cyo. Kandi turabona ko batigeze babaza n'ijambo na rimwe, nibigeze babaza ati mbega none nitwagenda, mbega none biza kugenda gute? Bumvishije Yesu avuga, bafata uko nyine abivuze, bafata ingingo yuko bagenda kwiyereka abaherezi, kandi baravuye baca bakira. Amen. Vuguti amen. Amen. Uti Jack, none ngira ukwizera ko nanje bigiye kugenda neza? Watevye. Niyamara kukuvugutira uzova umeze nk'inzahabu, bazokuyoberwa. Vuguti amen. Abahora bakumva
bazokenera kukubona. Urarira ndabizi, urababaye ndabizi, uratakamba ndabizi, warasenze kenshi ndabizi, warigeze kwisonzesha ndabizi, warigeze kwisonzesha 3 4 5. Yesu akubwira ati ndabizi mwana wanje, ndazi ko wihanganye kenshi, ndazi ko witanze kenshi, ndazi ko ugira neza kenshi, ndazi ko ufise urukundo ndabizi, ndazi ko ufise nabureze ndabizi, ndazi ibyo byose ukora vyiza, ariko ndacakuvugutira. Rindira gatonya bigira bigende neza, mukanyisase uzova umeze nk'inzahabu. Ndazi ko ugerageza uko ushoboye kose kugororoka, ndazi ko utiba, ndazi ko utasambana, ndazi ko utabesha, ariko babandi bakora bibi baguma baronka inyishu zabo ndabizi, ariko rindira ndacyakuvugutira. Rindira ucaho nyine, aho nyine ayo mahwa yahonyore iyo kwire yinywe birarura n'ivyo binywe. Rindira bigira bigende neza, mukanyisase. Inyuma yaho, inyuma y'uko uvugutiwe uzova umeze nk'inzahabu. Wararindiriye ko Yesu akwishura, urabura. Urarindira ijwi giye, urabura. Ndabaha akarorero kaya mafe rouge, bya bitara bizibira bihagarika imiduga kugenda, bifise ibintu bitatu navyo Imana irabikoresha. Bifise itara ritukura, ubonye rya tara ritukura ni kuvuga ko uhagarara ntubandanye. Harigiye Yesu agushiraho itara ritukura akubwira ati stop, aho sindakwishura. Ivyo oya. Harigiye batsa itara rya orange ivuga ati burarorera gato mpava ndakwemerera. Harigiye naho yatsa itara rya vert risa n'ugwatsi rutoto, ibikubwiye ati ndakurekuriye, inshu yabonetse. None ijambo ndiko ndakubwira ndakubwiye niwamara guca aho nyene hababaza, aho nyene haturira, aho nyene hateye ikigongwe, aho nyene umuntu wese adashaka no kuza kukuraba, aho nyene uzova mumeze nk'inzahabu. Urababaye kenshi, waragize ibibazo vyinshi, pole sana. Imana irakuzi kandi gufite imigambi myinshi myiza. Twama tuja kuraba abantu mu bitaro rimwe mu ndwi misi yose, kenshi bari kuwa Mungu. Tuma duhura n'ibibazo byinshi by'abantu bagwaye. Hari umuntu usanga amaze umwaka agwaye mu bitaro, hari umuntu usanga amaze imyaka 5 agwaye mu bitaro, hari umara imyaka 10 ari mu bitaro. Nundi yabimbwiye uno munsi ati Jack maze imyaka 11 mu bitaro. Ni wiyumvire, abantu baragemuye, bararushe, bararetse. Abantu baraje kukuraba, bararushe, bararetse. Umunsi bataziga, umunsi batazi, bazoza bakubona utashe wambaye aka costume keza, wagiza kayobe keza n'igifreshere ciza, wavuye mumeze nk'inzahabu. Batakibaza n'amakuru yawe, bakubonye bakakwitiranya n'uwo muvukana, ati we ni naka muvukana na wa wundi ari mu bitaro. Waragiye mu ibohero umara y'imyaka 5 6 10 20. Mudamu wawe yararongowe kumbure n'ahandi, abana barakuze, nibakiza no kukuraba, bararushe. N'izina rya abantu benshi barifuse muri agenda zabo, na nimero zawe za telefone barafuse, itongo wasize baragurishije, ibibazo ufise birengako.
uri mu bitaro mudamu akaza akakubwira ati irasiyo yaheze muhira, uri mu bitaro, uri mu ibohero mudamu akakubwira ati irasiyo yaheze muhira, uri mu ibohero, ibibazo bikarenga ko bikaba 500 igihumbi, ukimvira ati je ndumva ko ibintu sinzopfa ndabivuyemo, uzobivamo kandi uzovamo umeze nk'inzahabu. Ndagusavye uvyandika ahantu ubibike hadata, umunsi uzova mumeze nk'inzahabu uzovyibuke uvuga ati awari umunsi kanaka Jackson Nkeshimana yarabivuze kuri micro kandi sinarinzi neza ko ari message yanje, ariko rero ndakubwiye ko ari message yawe. Ugira uvemo umeze nk'inzahabu. Abantu barakwanse, wagiye ugira abansi benshi, ugiriye neza akakugirira nabi, urondereye akazi akakwirukanisha mu kazi, ariko ntugire ubwoba, ora ari kumwe nawe. Ijambo ry'Imana ridutegeka mbere kubasengera, gusengera abansi bacu no kubagirira neza no kubakunda. Usomye ubutumwa bwiza kuganditswe na Matayo 5:44 uraza kubona ayo majambo, tubagirire neza kandi ntuze wanke ukugirira nabi, ntuze wanke uwitwa umwasi wawe. Buri ujya ni waguha inkomezi uti Jack, kweli nivyo nukuri, ujya ni waguha inkomezi zo kugira ngo ushike hahandi. Uyu ni wabakubereye ingazi, uyu ni wabakubereye ikiraro kugira ngo ushike hahandi. Kumbura uvuga ati Jack, nivyo uri kurivugisha sha, umwansi wawe ku ijambo ry'Imana rivuga ati umwansi wawe niyasonza numuhe ivyajya, niyanyotegwa numuhe ivyanywa. Ati ko niwagira gutyo uzomurunze ko amakara yakumuriro ku mutwe. Uyu mwansi wawe ntumugirire nabi, mugirire neza. Wa wundi yakugirira kwa kundi uzi sinkuzi, mugabo wa wundi yakugiriye kwa kundi nyene uzi yakugiriye, mugirire neza, mugirire neza kandi mugirire neza kandi bivuye ku mutima. Imana izobiguhembera. Uretse n'ivyo niwe yatumye ushika ushitse. Uti wo ati kandi yaranyivye kandi wo oya niwe yatumye ushika ushitse. Ndakubaze, yataba Goliyati, wibaza ko Dawidi tuba tumuzi kugeza uno munsi? Tari ko batumuzi nk'umwami gusa bisanzwe, ariko ntituba tumuzi nk'umugwanya akomeye anesha. Dawidi yari umuntu umwungera asanzwe w'intama, n'abavyeyi ntibari bakimwibuka cyane. Uribuka igihe Samuel yaza kuraba Imana imubwiye ati genda mu nzu ya Yese nzo kwitoraniriza umwami muri iyo nzu. Samuel yari umuntu akoreshwa n'Imana. Amaze kushika mu nzu ya Yese abona ibisore byiza, abonamo Eliabu, avuga ati nawe ntu ategeza kuba ari uyu. Ariko Imana imubwiye ati jewe sinitegeza nkuko abana b'abantu bitegereza. Ahantu uri bagushize inyuma sha, kuko bitegereje nkuko abana b'abantu bitegereza. No mu rusengero umenga ntiwibukwa, no mu kazi umenga ntibazi n'izina ryawe, ni mu byo murimo muri ministeri urimo umenga ntibakuzi, ariko iyo urazi izina ryawe sha vuga uti amen. Kandi yaba waruzi kwikubabaye kandi gufitiye imigambi myiza, nuriho kugihamana uriho ku mugambi w'Imana. Itugirira neza uko bukeye uko bwije, ariko karara inzara. Ikubwira ati nuhore mwana wanje, nuhumure, mbwa ukabura minerval. Ikubwira ati mwana wanje ndagukunda, uri umwana nkunda kandi ndagukunda cyane, mbwa ukaba utararonka umwana.
Dawidi yibera mu ishamba, ntawe uzi ko iyo mu ishamba yaronka umwanya wo kugira amafungo, ntawe uzi imigenderanire yafitaniye n'Imana. Mugabo bari bibereye mu gisagara, babibereyeho neza, bambaye neza, bisiga utuvuta twiza, ku buryo n'umukozi w'Imana Samuel ahashitse yaciye abona neza na neza, arabishije amaso y'umwana w'umuntu, yabonye ko Eliyabu ategeza kuba umwami, ariko Imana yari izi ko ari Dawidi ategeza kuba umwami. Dawidi ava hariya mu ishamba aja kuraba bene se bari ku rugamba, basangayo Goliyati. Goliyati yateye ubwoba igihugu cyose, n'umwami yagiye mu gatengo. Ba grand frère bananiwe, aho bavukana na Dawidi bananiwe. Nibigutangaze ibyananiwe n'aba grand frère, Yesu azobigushoboza. Vuga uti amen. Ibyo babandi baruzi ko bakomeye cyane byabananiye, Yesu azobigushoboza wewe. Vuga uti amen. Babandi basoma Bibiliya kenshi, babandi bafite licence muri theologie, babandi byananiranye, wewe wakijijwe byo bundi, uri umuntu muto cyane, no muri eglise wanyu ntibanakuzi, ugwaye ntibabimenya, ubuze umuntu ntibanabimenya, ntuzwi no mu quartier ntuzwi, ariko ivy'Imana izo gukoresha sha byandike. Abantu bose bazotangara kandi bazokwifuza kukumenya. Dawidi yabaye umuntu akomeye biciye muri Goliyati. Ntuze wanke Goliyati rero. Imana irarikura Goliyati kuzi wawe kugira ngo ikabure. Wari waratsinziriye, wararyamye, waribagiye. None ndakubaze, kuva aho ugiriye muri izo ngorane, siyo watangiye kuzurasenga cyane? Kuva aho ugiriye muri izo ngorane, siyo watangiye kwegera Imana gose? Imana irekura Goliyati kugira ngo abeho, kugira ngo nawe uronke intsinzi. None hobaye intsinzi atantambara ibayeho, reka Goliyati abeho kugira ngo Imana ikugirire neza, ushike hahandi. Niyamara kumvugutira, nzova mumeze nk'inzahabu, nawe uzi ikiringo gisigaye cyo kuvugutirwa. Ntunanirwe kandi hari hageze, nawe ubizi ho basigaye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, mugabo ugomba kunanirwa. Uvuga ati je noshira hasi, je ndumva umenga biranse, ariko Imana igufitiye imigambi myiza, kandi myiza cyane, kandi myiza. Iyo waruzi imigambi Imana igufitiye, hari igihe wicara mukiyumvira iby'ubuzima bwawe, ugategura iby'ubuzima bwawe, ukibaza ko ari wowe wibabaye kurusha abandi. Nivyo, uribabaye cyane kurusha abandi bose, ariko Imana irakubabaye kurusha abandi bose. Ingene bakubabaye rero, igira neza, iragororotse, iragukunda, kandi gufite imigambi myiza cyane. Dawidi amaze kwica Goliyati, yacaronka uburenganzira bwo kwinjira ibwami. Ntiyari bwarekurigwe kuja mu kukirimba. Icyo ni kimwe. Ikindi, yahawe uruhusha rwo kubakana n'umwana w'umwami. Yumvire umwungere. Wa mwungere abariya muri ya misozi, wa wundi atize, cyangwa afise ishure rya mbere yananiye, cyangwa irya kabiri ryamunaniye, deuxième non réussi, ujya nyene ukazamva ati rero kuva uno munsi ugiye kuba umukwe w'umwami. Uvyumva gute? Kubera Goliyati gusa. None uwo mwansi wawe wumva wo mwankira iki? Ko ari gutera gusenga, ko ari gutera kwegera Imana, aho nyene hace bien, hace neza, kugiye kuhavamo umeze nk'inzahabu. Imana igiri kugirire neza, n'igihe cyawe kiragize. Umaze kugira ubwoba bwinshi cyane mu buzima, umaze kumva umenga kabaye, kugeza aho usigaye ukangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ndibuka inkuru y'abantu bagize ubwoba kubw'ubusa.
yari umupapa yari afise ntiyagira ukuguru n'ukuboko, maze akaba yari yashizeho ya maguru batera, murabizi abamugaye hari igihe bashiraho ukuguru kw'ivyuma canke kwa plastique kugira ngo bashobe kugenda canke n'ukuboko. Sasa uyo muntu yari agufise uko kuguru n'uko kuboko, maze bicaye ahantu baruhutse, tovuga nko nka ibujumbura, tovuga nkajya kuri kiosk ahantu usanga hahurira abantu benshi. Yicaye aruhutse avuga ati reka nduhuke, acacomora kwa kuguru agushira pembeni kugira ngo aruhuke. Abantu baramwitegereza bibaza ko ari ukuguru kwa vrai acomoye, acacomorana kwa kuboko ashira ngaho kugira ngo bararuhuka. Abantu baguma baratangaye. Sasa kubera yararushe aba mu kwigorora izosi, akoresha ukuboko ariko amera nk'uterura umutwe yigorora. Bace baza ngo agira acomore n'umutwe nawo. Baca barahunga bariruka ati ni gisigo. Usigaye ufise n'ubwoba bwinshi cyane, akantu kose kabaye n'ubwoba.